Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uteze amatwi kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twavuganye ivy'umugani w'umubivyi n'umugani w'ugwafu mu buro hamwe n'umugani w'akabuto ka sinapi mbere n'uw'umwambiro. Uwu munsi naho tuja kuraba umugani w'inzahabu n'imaragarita n'umugani w'umudandaza arondera imaragarita nziza hamwe n'umugani w'urusenga. Tuja gushimikira ku gihimba co mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 13 umurongo wa 34 kugeza ku wa 58. Reka rero imbere yuko turabira hamwe iyo migani turabe ico Matayo yavuze kijanye n'ishengero ryari ngaho aho Yesu yari karigishiriza. Umurongo wa 34 n'uwa 35 avuga ngo ivyo vyose Yesu yabibwiye ishengero mu migani, ntaco yababwiye atabaciriye umugani. Nico catumye ivyo umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka ngo nzoteranura akanwa kanje nc'imigani, nzovuga ivyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ivyo Yesu ahishura muri iyi migani rero ntivyari bwigere bihecurwa nk'uku mu isezerano rya kera. Umurongo wa 36 nawo haravuga ngo maze asezera ishengero yinjira mu nzu, abigishwa biwe baza kuri we bati dusobanurira umugani w'ugwafu rwo mu ndimiro. Ishengero ryari ryaje kumviriza inyigisho za Yesu, yararisezeye ngo ritahe, hanyuma acakoranya biwe ngo abasobanurire umugani w'ugwafu rwo mu ndimiro. Insobanuro y'uwo mugani tuyisoma ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 40 muri iki gihimba ca 13 co mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, indimiro ni isi, abagenyi n'abamarayika. Imbuto nziza nibo bana b'umwami, ugwafu ni abana ba wa mubi, umwansi yarubivye ni wa mugwanizi, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko ugwafu rutororokanywa rugaturirirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Iki rero ni igicapu c'ingene uwu munsi bimeze. Yesu yavuze ibizoba kandi niko biriko biraba. Ibi yavuze byashitse nk'uko yabivuze kandi niko bizomera. Ku murongo wa 41 Yesu abandanya gusobanura avuga ati umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe, nabo bazotororokanya ibitsitaza vyose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Birumvikana rero ko igihe Yesu yaje gushinga ubwami bwiwe buboneka hano mw'isi, ibibi n'ababi bizorandurwa ku buryo bitazosubira kuboneka mu bwami bwiwe. Umurongo wa 42 n'uwa 43 naho Yesu abandanya avuga ati bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Buno abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Uwuri n'amatwi niyumve. Aya majambo arakomeye kandi yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Imigani 3 ya nyuma Yesu yaciye ivuga ibitemewe mu bwami bwo mwijuru nk'uko biri uwu munsi. Reka turabe umugani w'inzahabu n'imaragarita. Ku murongo wa 44 haravuga ngo ubwami bwo mwijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo. Umuntu yazubutse ko arazihisha
aragenda, umunezero umutera gushora ibyo afise byose agura iryo tongo. Hari bamwe basobanura uwo mugani bavuga bati inzahabu ni Isirayeli, itongo naryo ni isi. Umuntu n'umwana w'umuntu yitanze kugira ngo acungure Isirayeli. Babandanya bavuga bati Isirayeli ihambwe mu isi y'uwu munsi. Bamwe bavuze bati Abisirayeli ni igihugu uwu munsi, ariko bafise ingorane. Ntibazokwigera banezerererwa igihugu cabo kugeza umwami Yesu akibahaye. Muri Isirayeli bamwe bavuga ko ubumenyi buzozana amahoro muri ico gihugu. Nagomba nshuti yanjye ndakubwire yuko ubumenyi ata mahoro bushobora kuzana mu gihugu c'Abisirayeli. Si ku Bisirayeli bonyene, mbere no mu gihugu ico ari cyo cyose ubumenyi nta mahoro bushobora kuzana kiretse Yesu Kristo umwami w'amahoro ari we yatanze. Uyu munsi Abisirayeli barakwiragiye mu isi. Abantu benshi b'Abayuda ntibaba muri Isirayeli, ariko igitigiri kinini cyabo baba muri Amerika i New York. Naho Abisirayeli basanzariye mu bindi bihugu, Imana ntirabaheba. Intumwa Pawulo yanditse avuga ati nuko ndabaza, mbega Imana yaciye abantu bayo? Eka namba, kuko nanje ndi umwisirayeli wo mu ruvyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyataye abantu bayo, yamenye kera. Canke ntimuzi yuko ivyanditswe bivuga kuri Eliya ko yareze Abisirayeli ku Mana? Tubisoma mu ikete yandikiye Abaroma igihimba ca 11 umurongo wa 1 n'uwa 2. Pawulo yizera Imana ko itahevye abantu bayo, naho benshi basanzariye mu mpande zitandukanye z'isi. Zekariya, umwe mu banditsi ba nyuma bo mu isezerano rya kera, yavuze ko hazoba umunsi w'Abisirayeli, kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kuba b'i Yerusalemu mpwemu y'ubuntu n'iyo gusenga, kandi bazokwitegereza uwo bacumise, bazomuborogera nk'uborogera umwana we w'ikinege, bamugwara akabonge nk'ugwazwa n'imfura yiwe. Niko tubisoma muri Zekariya 12 umurongo wa 10. Umuvugishwa n'Imana Yeremiya yavuze cyane ibyo gusubira kuja hamwe kwa Abisirayeli, kandi ko Imana izobasubiza mu gihugu cabo. Igihe bazosubira mu gihugu cabo biracari muri kazoza. Igihe Imana izobasubiza mu gihugu cabo uzoba umunsi uhambaye kuri bo, usumbaho Imana yabakura mu magorwa yo muri Egiputa. Kugeza uwo munsi Imana ntiraheba Abisirayeli. Nico gituma Yesu yaciye uwo mugani ngo Isirayeli ni itunga rinyegejwe mu itongo. Hanyuma Yesu niwe byateye umunezero, aragenda ashora ibyo afise byose agura iryo tongo. Rero Yesu yaritangiye Abisirayeli ngo acungure igihugu cabo. Umwami Yesu yabaguze amaraso yiwe nk'uko yazaniye agakiza wewe nanje nshuti yanje. Zekariya rero yanditse ku vyerekeye ukozwa kw'ivyaha kw'Abisirayeli kuzoba igihe Yesu Kristo azogaruka ku isi. Kuri uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'ababi Yerusalemu bazotoborerwa imbizi yo kuboza ivyaha n'ubuhumane. Uko niko bamwe batahura uwo mugani, ariko hari abandi bawusobanura ko ari ukuvumbura ibanga ry'Imana rijanye n'ubwami bwayo. Muri ubwo buryo ukaba uri mu bwami bw'Imana. Yesu ahejeje guca umugani w'inzahabu, yaciye abacira uwundi mugani w'umudandaza. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 13 umurongo wa 45 n'uwa 46 haravuga ngo, kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro kinini, aragenda ashora ibyo afise byose arayigura. Abantu benshi basobanura umugani bavuga ko umunyabyaha agereranwa n'uwo mudandaza, hanyuma imaragarita agereranwa n'uwo mudandaza, hanyuma imaragarita y'igiciro bakayigereranya na Kristo.
umunyabyaha yashoye ibyo afise byose kugira ngo agure Kristo. Iyo nsobanuro rero siyo na gatoya. Ninde arondera imaragarita nziza? Mbega n'abanyabyaha barondera agakiza? Abanyabyaha ntibashobora kurondera agakiza. Umudandaza ntashobora kuba umunyabyaha kuko ntaco bisa bisana n'ibyo atunze. Umunyabyaha ntarondera Kristo igihe naho yoba ariko aramurondera. Kubera iki amugura? Umudandaza ashora ibyo afise byose, ntashobora kuba umunyabyaha. Mbega umunyabyaha yoshora ibyo afise byose kandi umunyabyaha yishwe n'ibicumuro vyiwe? Nk'uko tubisoma mu ikete Pawulo yandikiye Abanyefeso igihimba ca 2 umurongo wa 1. Ivyanditswe biravuga neza ko agakiza ka Kristo atari ako kugurisha. Agakiza ni ingabire. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 3 umurongo wa 16 bavuga ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Mu ikete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 6 umurongo wa 23 nahavuga ati, ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Insobanuro nyayo rero y'uwo mugani nuko Kristo agereranywa n'umudandaza. Yesu yavuye iwe mu ijuru. Abanyabyaha barazimiye arabapfira, asesa amaraso yiwe y'igiciro. Yesu yagurishije ibyo afise byose kugira ngo tugure aducungure. Imana ishimwe. Pawulo yabwiye Abikorinto ati, kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, yuko naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwanyu, kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe. Ni mu ikete rya 2 yandikiye Abikorinto igihimba c'8 umurongo w'9. Yesu rero yaratwiguze ngo atwuzuze n'Imana. Izina ryiwe nirihabwe icubahiro. Imaragarita igereranywa n'ishengero. Abisirayeli ntibabona ko imaragarita ifise agaciro kuko imirongo myinshi yo muri Bibiliya irabivuga. Akarorero nko mu gitabo ca Yobu igihimba ca 28 umurongo wa 18 haravuga ngo, ivyitwa fezaruka n'ibirahuri ntivyoruha binavugwa, mbere n'igiciro c'ubwenge kirengeye utubuyenge twitwa marijani. Naho utubuyenge tw'imaragarita tutagira ikimazi kinini mu Baheburayo, ariko mu banyamahanga twari dufise igiciro kinini. Igihe rero Yesu yakoresha imaragarita nziza mu kubacira uwo mugani, niyumvira ko abigishwa biwe bibajije igituma. Mu banyamahanga imaragarita zari zigenewe umwami gusa. Reka rero dusubire twihweze uwo mugani w'imaragarita. Kristo Yesu yaje ngaha ku isi nk'umudandaza. Yabonye umuntu ari mu caha, hanyuma afata icaha ciwe aracikorera. Ibyaha byacu byamusutsweko, kandi yagizwe umunyabyaha ku bwacu. Yesaya yavuze ati, yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Ni mu gihimba ca 53 umurongo wa 5. Yesu yakikuje umunyabyaha ukugororoka kwiwe, atwambika ikanzu yera y'ukugororoka. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Niko uyu murongo w'10 wo mu gihimba ca 2 c'ikete ryandikiwe Abanyefeso havuga. Kristo ntaturaba uko turi umunsi, ariko turaba uko tuzoba tumeze aje kweza ishengero ryiwe, nk'uko Pawulo abivuga mu ikete yandikiye Abanyefeso
igihimba ca gatanu umurongo wa 27 havuga ngo aryishire ari ishengero rifise ubugingo ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe ryera ridafise agasembwa. Yesu yagurishije ibyo afise byose ngo abishore kugira ngo agure ishengero. Yohana niwe yavuze ati, abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Ni mu ikete rya mbere yanditse igihimba ca gatatu umurongo wa 2. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana tubona ingene Yerusalemu nsha izoba imeze, aho ishengero rizoba riri. Imiryango yaho igizwe n'imaragarita. Ivyo vyateguwe gutyo na Kristo. N'umudandaza yagiye akabona imaragarita y'igiciro kinini, acaragenda ashora ivyo afise vyose arayigura. Ubu naho reka turabe umugani w'urusenga rwaterewe mu kiyaga, nk'uko turaba ku murongo wa 47 kugeza ku murongo wa 49. Haravuga ngo, kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga, rukoranye ifi z'amoko yose. Bwuzuye barukwegera imusozi, baricara barobanurira mu gisimbo mbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza barobanura babe mu bagororotsi. Bibiliya rero ntiyigisha ibijanye n'umuhero w'isi. Mugabo ico tuzi nuko umuhero w'isi uzoba igihe Kristo azogaruka gushinga ubwami bwiwe ngaha ku isi. Ku murongo wa 50 abandanya kuvuga ngo babaterere mu itanure ry'umuriro. Abo rero nababi bavugwa nkano. Niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Muri iki gihimba rero umwami Yesu asobanura ko kuzimira ari ikintu giteye ubwoba. Abahinga mu by'ubumenyi bari bazi ko hariho ijuru canke igihenomu. Bibiliya iravuga neza ko uwokora nabi nawe azomererwa nabi, ariko uwokora neza nawe azomererwa neza. Abantu bagomba kwiyorohereza bavuga ko atamuhera uriho kandi ko atagihenomu ibaho. Ariko rero Bibiliya iravuga neza ko bazotererwa mu muriro. Uwo ni wo gihenomu. Ubu munsi ijambo ry'Imana riratuburira ngo twihane, tureke gukora ibibi, kugira ngo kuri wa munsi w'amateka, wa munsi w'imanza, ntaza turobanure mu bagororotsi. Yesu yarabitomoye neza muri uwo mugani w'urusenga ko abamarayika bazoza bakarobanura babi, ngo baheze babaterere mu itanure ry'umuriro. Niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Nshuti mugenzi utwumviriza muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, urumva ko utazotererwa mu itanure ry'umuriro? Niwisuzume urabe ko hari icotuma uzorobanurwa mu bagororotsi, ngo uzohava utererwa muri iryo tanure ry'umuriro. Yesu ahejeje kubacira umugani w'urusenga, yabajije abigishwa biwe ko batahuye ivyo yabigishije. Hanyuma aca bacira uwundi mugani, nk'uko tubisoma ku murongo wa 52 w'iki gihimba ca 13 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Bamwe biyumvira ko atari umugani, abandi bati ni umugani. Ari umugani canke atari wo, umurongo wa 52 ufise insobanuro ihambaye. Haravuga ngo, nawe arabishura ati, nico gituma umunyabwenge w'ivyanditswe wese amaze guhinduka umwigisha w'ivy'ubwami bwo mw'ijuru, asa na nyene urugo asokorora mu vyatunze ibintu bishasha n'ivya kera. Uwo murongo wega umuntu yigisha kandi asigura ijambo ry'Imana. Umusiguzi asigura hose, haba mu vya kera canke muri bishasha. Yesu ahejeje kwigisha iyi migani yose, yaciye agenda i Nazareti, aja mu ntara y'iwabo, yigishiriza mu isinagogi yabo, bituma batangara, batuba ubwenge n'ivyo bitangaza, mbega ubu yabikuye hehe? Niko tubisoma ku murongo wa 54.
kuva Yesu atangura gukora ibitangaza nta n'umwe yigeze ahakana canke akekeranya ibitangaza yakora. Babaza bati ubu bwenge n'ibyo bitangaza mbega ubu yabikuye hehe? Babonye ibitangaza akora n'ubwenge afise, abantu baciye batangura kubaza uwo ari we, bati mbega ubu si wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Kandi abavukana nawe si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Tubisoma mu murongo wa 55 kugeza aho badashobora kumenya uwo ari we. Bibaza ko ari umwana w'umubaji kuko se wiwe Yosefu yari umubaji. Bamwe biyumvira ko ari umwigisha mukuru, abandi ngo yari umuntu akomeye, abandi ngo yari umuntu w'igitangaza, ariko abari ngaho bavuze ko ari umwana w'umubaji. Abantu bakomeza kuvuga bati bashiki biwe ntibari iwacu bose, none ivyo vyose yabikuye hehe? Biraboneka ko Yesu yari afise abo bavukana, barumuna we barutse kuri Mariya na Yosefu. Rero abantu ntibatahuye Yesu wari we kugeza amaze kuzuka, niho bamenya ko vy'ukuri yari umwana w'Imana atari umwana w'umubaji. Kubera ko abantu batatahura uwo ari we, ibyiwe byarabatsitaje. Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo. Niko tubisoma ku murongo wa 57. Abantu bo mu ntara ya Yesu bari baramenyereye kandi baramenyereye n'umuryango wiwe, bituma byiwe bibatsitaza, ntibamuha icubahiro. Baguma bavuga ko yakuranye nabo, bazi se na nyina na bashiki biwe, ngo none ivyo yigisha yabikuye hehe? Oya, ntivyari kureka kubazazanira. Kubwo kutizera kw'abantu bo mu ntara ya Yesu, nta bitangaza yahakoreye. Ibi rero ntibisobanurwa ko atarashoboye gukorerayo ibitangaza, ariko kubera kutizera kwabo yahakoreye ibitangaza bike cyane. Reka rero turabe ibi vy'inzahabu, imaragarita n'urusenga runiniya. Iyaba kuja mu bwami ataco bidusaba, ho kwinjiye benshi. Ariko rero tumenye yuko tubwirizwa gusobanukirwa ubwa mbere, hanyuma tukagira ishaka ryo kwinjira. Ubwami bufise agaciro nk'ak'inzahabu inyegejwe mu itongo, ukabana nayo utazi yuko irimwo, kandi itongo ari rwawe. Wiyicariye ntuyirondere, ntaco iryo tongo riba rikumariye. Umunyabwenge yemeye guheba ivyiwe vyose kugira ngo agure ico abona kibirengeye. Uwagurishije ivy'igiciro gito kugira ngo agure imaragarita nziza y'agaciro kanini, yabikoze aticuza. Ico gikorwa naho kumbure ababona agurisha ivyiwe bamuneguye, ico yabona imbere bobo sico babona. Urusenga runiniya rugira ubushobozi bwo gukoranya ifi z'ubwoko bwinshi imbere muri go, rukaziroba uko umurovyi avyifuza, kandi atoranyiza akeneye, izindi nazo akazireka. Ivyo birerekana yuko Imana izi neza abayizeye vy'ukuri n'abavyiyitirira gusa. Umunsi wo kubishira ahabona uzoshika. Nshuti yanje, mbega ico gihe wumva uzoshika ugusanga umeze gute? Yesu ivyo yaramaze gukora no kubwira abandi, yagomba abibwire nabi wabo, ariko rero siko vyagenze. Baranse izo ngabire zose, maze bamufata nk'umwana wabo na mwene wabo gusa. Mbega tweho uwu munsi dufata Yesu gute? Canke nshuti yanje, ufata abakozi b'Imana gute? Igihe cose umuntu ahagurutse ngo agire ico ashikirije mu ikoraniro, abantu ntibabura ico bamuvugako. Ivyo rero nivyo vyashikiye Yesu igihe yaca yemeza ku mugaragaro ko atamuvugishwa yemegwa iwabo. Mbega wewe intahe yawe niyihe ku kazi, mw'ishengero usengeramwo, mu babanyi n'ahandi? Naho biruko,
ntidukwiye gucika intege, kuko mpwemu yera yasezeranywe wo kudushoboza kubera ibyabo na Yesu Kristo no kumushingira intahe iwacu mu babanyi, mbere no gushika ku mpera y'isi. Ubwo burenganzira bwaratanzwe. Nimba rero wararose mpwemu yera, usaba Imana kugira ngo ushobore gushingira intahe Yesu Kristo udatinya. Nshuti yanje mugenzi, ingorane nyamukuru wewe nanje dufise nuko tudafise ukwizera ngo twemere Yesu Kristo ko ashoboye. Dukeneye ukwizera gutuma twizigira Kristo ko ashobora byose, ashobora gukiza n'abazimiye. Yesu akora ibitangaza bike mu mihana y'iwabo kubera yuko ab'iwabo batamwizeye. Birashoboka yuko akora ibimenyetso n'ibitangaza bike mu ishengero ryawe nshuti yanje, mu muryango wawe, mu bugingo bwawe, kubera nawe utamwizera. Asanga ugomba ko Yesu akora ibitangaza mu bugingo bwawe, uhamagariwe kumwizera. Reka rero turangize dusenga Imana, dusabe ngo Yesu aduhe uko kwizera, hanyuma akore ibyo agomba aho turi no mu byacu no mu bacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko Yesu Kristo umwana wawe yaje mu isi, akaba umwigisha mwiza mu bigishwa biwe, kandi akabasobanurira iby'ubwami bwo mu ijuru. N'uyu muntu wawe yariko arumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, arumvise yuko ubwami bwo mu ijuru abukeneye, akeneye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Ubimushoboze, uhindure ubuzima bwiwe, uheze umuha ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.